ikiganiro YESU n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko YESU ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Gwaruka musore nkumi, nshuti mugenzi, nawe washimye guteramana natwe kuri no mugoroba, ndaguhaye mwiriwe, ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndaguhaye kaze mu kiganiro YESU n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Kuri no mugoroba duteramira ku gice kigira gatatu, ari naco ca nyuma c'ikiganiro twagiranye n'umukozi w'Imana ndiho kubwayo Yohani wo ku Buterere, aho adushingira intahe y'ingene Yesu yamubereye umwizigirwa. Mu gice ca mbere yari yatumenyesheje ingene yahuye n'umwami wacu Yesu Kristo, ariko amaze kuja mu mashure yisumbuye agatinya kuvuga yuko ari wa Kristo, bikamuzanira ingaruka zo guhakwa kugwa mu caha, ariko Yesu Kristo akamutabara. Mu gice ca kabiri yaratubwiye ukuntu yageze mu bigero aho yifuza no kuba kugwiwe, mugabo naho nyene ngo akabona intambara zivuye ku bavyeyi mbere no ku bagenzi bamubwira yuko uwo mwigeme agiye gutwara badakwiranye, abandi nabo bakagiriza uwo mwigeme yuko yoba yaratwaye inda y'indaro kandi bitari byo. Ariko ngo nyuma y'imyaka ishika 5 ivyo gutegura kubakana bihagaze, Imana irasubira iravyugurura mu buryo budasanzwe, baragira umugambi, harageraho bakwa, mbere baritegura no kugira urubanza. Intambara ngo ntizagarukiye ngaho, ariko muri izo zose Yesu yabandanije amuneshereza. Nibyo acatubarira inyuma y'ako karirimbo. Yesu we, Mana we, Mana we, uri igisubizo, igisubizo cy'ibibazo byanjye, mu bigeragezo mpora nabyumbera, igisubizo cy'ibibazo byanjye. Mana we, uri igisubizo, igisubizo cy'ibibazo byanjye, mu bigeragezo mpora nabyumbera, igisubizo cy'ibibazo byanjye. Ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo mwami wanjye, ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo, ujumbere igisubizo mwami wanjye. Imana yacu niyo nyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese. Yesu Kristo twatura niwe nyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese. Turi kumwe rero na wa mushinga ntahe Yohani, ikiganiro ni Yesu n'inyishu. Mbega Yohani, ko watubwiye yuko hari hageze aho mwubaka ugwanyu mumaze gusubiza hamwe n'uwo wari ureheje, ivy'urugo rwanyu byahavuye bigenda gute? Urugo rwacu nakubwiye yuko Satani yatanguye intambara, ntiwitegekwa yihagarika. Nukuri arabandanya intambara yiwe, ariko Imana yamitsinda. Hari igihe bica kure bikagorana, mugabo impera n'imperuka Imana niyitsinda. Erega wa mugeni ndamukoye, erega urubanza rurateguwe n'ishengero rya Panekoti mu Gisovu, imfungurwa zirateguwe, ibinyobwa birabonetse, sale dakengi irabonetse, turagiye kwa mustanteri, turateye ibikumu twambaye nk'abandi bose. Satani ati none munsi ndashitse, tuza tubona dukikuje hose imiriro, ingoho, mugobore, ibiki, twinduru, imiriro ku misozi. Tutiye ese ubwo ubukwe bwacu bukikujwe n'imiriro n'intambara? Turabaza batubwira bati hariho intambara yadutse. Byumvikana rero ko ubwo bukwe bwacu bwabaye mu bihe bitameze neza. Erega icatugoye, je narinzi ko uwo munsi ndarana umugeni mu nzu, mugabo siko vyagenze. Byahavuye bigenda gute? Erega umwungere w'ishengero yaba ahantu hakuriye ya centre bitigiko. Rero intambara iteye yirutse mu bandi, mu kwiruka kwabo ntibagarukiye hafi, baruhukiye Kongo. Urumva umuntu ndashika Kongo ntaba kije guhezagira ubukwe.
mu ishengero rya Pentekote bari itegeko ntabanduka yuko ubukwe buhezagirwa n'umwungere. Rero umwarimu twari dufise ntiyashobora kuduhezagira. Imfungurwa zirafungurwa, ibinyobwa biranyobwa, amajambo aravugwa, abatumire barashima. Mugo bageze kutubaza bati none bigende gute ko umwungere atabonetse? Nca nibuka rya kofi Imana yankubita, nibuka wa mwiza nacura, nibuka gwa rupfu nakwa gupfa nzize ko nagombye gusambana. Nca mbwira abantu niba umwungere atabonetse ngo anshire ko ibiganza umwigeme nasubiri wabo nanje ntayi wacu. Erega vyabaye uko, ariko abari bahari benshi kumure tudahuje no kwemera byarabatangaje. Bavuze bati mbega ko bamwe bagenda bafise imbanyi abandi bakagenda bo baranabonanye, none uyuwe byagiye ku mugaragaro gutya bigenda gute ngo ntatwara umugeni wiwe? Iryo shengero ryigisha rite? Ubwo ntagasabirwa canke agatima bashirako. Ariko urumva ko nari narabonye guca kubiri n'ivy'Imana ugakora ivyo wigombeye, cane cane muri ivyo byo kubaka. Nari niboneye ku bwanje ntivyari vyoroshe. Yego. Mbega umwigeme we yavyakiriye gute? Umwigeme yarasanzwe nawe akunda Imana kandi ayubaha, ntivyamuciye intege, yavyakiriye gutyo. Ngaho rero ku munsi wa Mungu turinjiye mu gatondo, yaraye mu gahinga ndarahandi mu nzu ya jenyene. Erega ico gihe wamenga navuye gukina ikinamico, wamenga ndikiyingiyingi. Urazi gukura impuzu z'ubukwe utabona umugeni, ndukuri cyari gitangaza. Ndaryama mugo numva ku mutima uremye, kuko je navuga ni sinubahuka kubakana n'umuntu nabonye ibiganza by'umukozi w'Imana ku mutwe wanje. Nuko rero kwa Mungu turinjiye turamukanije bisanzwe, asubiye ari nasubiye wanje kuwa mbere kwa kundi agumiwe ngumi wanje. Hanyuma hagira n'igihe abatuba babandi butadasangiye ukwemera bagenda guhanura uwo mwarimu bati ibintu muri ko murakora ntibibaho, uwo muntu murondera mu misozi ntimuzi yageze, nyabuna mujane ku ntango wa musengere mwe nimba mutabishoboye. Ku munsi wa kabiri mu gatondo atangura kubidutegereza ko dutegerezwa kuja Bujumbura. Amayira ntiyarameze neza, mu mayira nta mutekano ukwiye wari uhari, mugabo kuko twari mu maboko y'Imana twategerezwa kubikora. Hanyuma ico gihe duca isaha 8 turondera umuduga dusubira kwambara nk'abageni no kuntahangwa. Abakozi b'Imana twasanze ariho bari, hariho n'ishengero umenga ryari mu masengesho ni batari inyigisho, baratwakira batugirira ubukwe dutaha amahoro turubakana. Ariko abenshi byarabatangaje, ariko je nari inzi ico navuganye n'Imana. Ndakubwire mukozi w'Imana, mbonye umukobwa kuva umunsi Imana inkubita urushi namwita mushikanje, mbonye umugore nkamwita mama na bugingo n'ubu. Ico candazi yuko Imana irashaka ko bamenye Imana bafise mpwemu yera bagomba kuzokoreshwa nayo mu bwami bwayo. Kirazira kubakinisha icaha. Wibuke Yosefu yaranse gukinisha icaha, yahavuye abera umugisha abana ba Aburahamu kandi abera umugisha Egiputa. Natwe nitwaguma ku Mana nidusubira inyuma nidukinisha ivyaha, abantu twatiye mpwemu yera tuzobera umugisha igihugu cacu, mbere tubera umugisha n'amahanga. Murakoze cane. Ikiganiro cacu ni cy'ugwaruka ahanini, kandi keshi turakunda kumva ugwaruka rutubaza, waba rutwandikiye cyangwa rukadutelefona rukatubaza ngo mbega imigenderanire y'abahungu n'abakobwa bya bindi bita copinage, ukumva bavuga ibyo gukorakorana, ibyo gusomana, ndetse bamwe abasore ukumva baradutse bariko barabaza bya bindi byo kwisambanya, bakabaza bati none ibyo hari ingorane zirimwo. Nagomba muravye ko kuntu mwirinze no gutinya icaha, muduhanurire urwo rwaruka. Mu by'ukuri iyo umuntu afashe ingingo yo gukorakora umwigeme aba yamwifuje, mugabo akabona ko uko kwifuza kutoshika kure. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo muciyumvira, mukigira imigabo, mucifuza, imbere y'Imana cabaye igicumuro. Ndinginga abigeme n'abasore, iyo migenzo y'abatubaha Imana yo gukorakorana bita mu Gifaransa caresse, iyo migenzo yo kubonana imbere yuko Imana ihezagira ubukwe, iyo migenzo si yacu. Imana ntiyishingira intahe, kuko icaha kiguma ari icaha, kandi aho icaha kiri kibuza kunywana n'Imana, kandi kunywana n'Imana kubuze bintebe umugwanizi. None umugwanizi aje wamugisha turondera vya vyizigiro twari dufise nibica bicika ubusa. Mubambarize namwe. Ngira ngo baravyumva. Nshuti mugenzi uri kurumviriza kino kiganiro cacu ca YESU n'inyishu, urumva yuko bwa bundi icaha cose kizana amagorwa, kuko Imana ndinezererwa icaha icari cyo cyose nico wiyumvira ko ari gisanzwe,
hunga ntupfe kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Mbega Yohani, umuryango urahejeje guhezagirwa n'abakozi b'Imana, murashitse mu rugo murabana, kumbure hari igihe mwafasha akanya mukaganira n'umutambukanyi wawe mukiyumvira ku byabashikiye, mwarabonye mu kuboko kw'Imana muriko murabiganirako? Ego cyane, nukuri abadayimoni barakora, kandi Satani afise uburyo bukomeye bw'ubugunge bwo kurenganya ikinyoma kikitwa ukuri. Tumaze kumarana iminsi, nahamagaye umuvyeyi wanje nti mama, burakeye, ngwino wirabire iyi mpuzu y'umweru pe. Mu bantu bita abayisilamu hari ibintu bavyina kera bisiza amafu bakavuga ngo cauma cauma cauma, bisigura ko umwigeme yizigamye atigeze yononekara. Erega umuvyeyi wanje yaraje araraba avuga ati mwananje isi iragoye, nari naremeye na jewe ko yavyaye umwana, kandi umwana akuze muriko murareya, namwita umukecuru. None mwana wanje, Imana ntivuguruzwa kandi ntiyihenda. Nanje naguye mu gahundwe, naratangaye kuko nari nemeye ndavye igitigiri c'abantu kivuga ngo naje naravyumvise, mbere narabibonye. Nasanze umuntu akijijwe cyangwa umuntu wari we wese niyo badakijijwe azoze yitonda ku nkuru yumvise, atohoze, arabi ibimenyamenya, arabi ibimenyetso, mukashira umutima ku nkuru agafata ingingo. Ni ku muntu wari we wese, niyo wowe uri umutegetsi ukumva abantu bagikikuje bavuga inkuru ku muntu, nawe kumure wabona ko afise ikimazi mu gihugu, imbere yuko ufata ingingo banza witonda, utohoze, uronke ibimenyamenya n'ibimenyetso. Erega birashika nuko ibimenyetso babihimba, bagahimba, bakabitegura, bakabifondafonda, bakabicira inzira. Birashika. None kwa Potifari, muka Potifari ntiyarondeye impuzu ya Yosefu ateye ngiyi n'ishati yiwe. None ico si kimenyamenya, ariko Imana iragororotse. Muntu w'Imana uzoshikirwa n'ibibazo nk'ivyo bikagufata bikakugirira nabi, umenye ko Imana itaguhevye. Imana yibona mu mutima, izoguha kunesha kandi izokugirira neza. Ababikoze nabo ndazi ko azogira igihe bakumigwa bati mwisi hariho Imana nk'ukiba no mwijuru, kuko abenshi ari igihe bibaza ko Imana igarukira mwijuru gusa, ariko ndemeza kwibano ngaha kandi ikavuguruza ibinyoma, igashira hejuru kuri, igatuma abantu basubira kunezerwa bari bihevye. Abakunda Imana ni ku ijambo ry'Imana rivuga byose ibibashikako ngo bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Hari iciza cyavuye muri iyo minsi mwaciyemwo yo kwihangana? Ku bwanje novuga nti yari inzira y'Imana. Urabona naciye mu bihe bigoye, ndi mu misozi, mu ruhagarara, mu ntambara, ntari mu muryango, mugabo nkabaho kandi abo tubanye tukabana neza, barengeye uburebure bwanje n'izuru ryanje, ahandi narashobora kubizira. Ico rero nukuri ndagishimira Imana. Ndakengurukiye abanyagihugu canke abavukanyi bari ahantu bita zone buvyuko. Aho hantu narahabaye, abantu baho baragerageje kugwana niyo myuka mibi ifatiye kukuraba ikireho c'umuntu n'izuru ryiwe bakamugirira nabi. Nukuri abanyagihugu baho Imana ibahezagire kandi bongera umugisha, ibahunda imigisha myinshi, kuko harimwo abantu barengeye ubupfu abantu benshi bubakako, harimwo abantu bamenye Imana, bubaha Imana. Niho nabaye, barantunga ntagira mama ntagira data, barantunga ntagira umugore ntagira abavukanyi, barangaburira amezi menshi. Ndashimiye cyane umuvyeyi nyina wa Kazoviyo François, Imana imwongera iminsi yo kubaho. Nanje nze mbona akaryo gusubira kumubona, ndamwereka abuzukuru, kuko kugeza ubu sindasubira kumubona ngo ndamwereka abuzukuru. Yarangaburiye, arampanura, nanje ico gihe nababereye nk'umugisha, kubera ijambo Imana yari yarambwiye ngo rema nzokuzigama. Habaye uruhagara nababwira nti ahandi nta kiza kuhaba, kuko Imana yavuze ko izonzigama, izo nkoho ziraza kuvuga kandi ziherera iyo. Kandi niko vyagenda. Agace twari turimo nikigeze kaboni inkumbi, kandi ubwo gwimo rwose rutangura kandi ruhera. Imana yarandinze kubona umuvyimba mu maso w'umuntu yishwe kubw'intambara, aho nabandi Imana yahazana impore n'umutekano. Nukuri abubaha Imana bariko umugisha munini, hamwe bokomeza kubaha Imana, bakirinda icaha, bagahamagara Imana, aho bazoba bari bazohazana umutekano n'amahoro. Nukuri aho naciye hose ndibaza ko ata muntu nabonye ubwanje n'amaso yagize ivyago, kuko Imana yarambwiye ati nzokuzigama, yateza kuzigama naho mbaye. Murakoze.
abubaha Imana bariko umugisha munini. Mugenzi uriko uratwumviriza, ni wubaha Imana uriko umugisha wayo, kandi ni waba nawe ugomba umugisha nta handi urondererwa ni mu kubaha Imana. Ntuwuronderere mu ndyane, ntuwuronderere mu kuyiba canke mu kwica canke mu gukora ikindi kizira ico ari cyo cose. Imana niyo itanga umugisha. Amasengesho yabera ahindura imigambi ya Satani n'iy'abadayimoni. Amasengesho ni meza, amasengesho yabera ahindura imigambi ya Satani n'iy'abadayimoni. Amasengesho ni meza, niwasenga Imana izokwishyura utenda urugamba, kuko Imana yumva amasengesho iseruka rikomeye. Niwasenga Imana izokwishyura utenda urugamba, kuko Imana yumva amasengesho iseruka bikomeye. Umuvukanyi Yohani wari uriko uravuga uti abo bantu bamfashije ndagomba kuzobereka abuzukuru. Nca numva yuko Imana yabahaye umugisha w'uruvyaro. Kimwe mu by'abantu bakunda kuvuga iyo baca intege abagomba kubakana, na cane cane iyo bubaka bamwe bakuze cane cane umwigeme akuze, haraho babwira umusore bati urihoneje canke uhoneje umuryango. Mbega iyo mvugo yoba yarashitse muri ico gihe ciwanyu? Ego cyane, mu by'ukuri intambara ya mbere nagwanye, urumva ko abatari bake mu bagenzi no mu muryango bashaka ko ndondera umukobwa mu ishusho y'umubiri ameze nk'uko bagomba. Mbere umwe yambwira ati rondera umukobwa mwiza agororotse w'umututsikazi. Ariko rero burya ko kubaka atari twe tuvyigirira, Imana yampaye wigomba. Nanje naragwanye izo ntambara ndanatsindwa muri zo, ariko impera n'imperuka Imana yakoze ubugombe bwayo. Hanyuma rero urumva ko ico kirenganye namureheje afise 26, nguyo ngiye kumutwara afise 30. Ivya mbere vyari birenganye, hari haje amakuru mashasha. Uwo twahura yambwira ati niwagira Imana akakuvyarira kamwe atuzobuhiriwe, ati kuko munda y'umukenyezi abashakashatsi n'abahinga bavuga ko habamo imbuto 300. Ati kandi rero mwigeme buri kwezi atakaza urubuto. Sinzi ati harura imyaka maze rero 30 ucugwiza n'amezi 12 mu mwaka umarura ico bagisigayeyo. Erega naragombye gucika ivutu. Mugonja ndavuga ntiyemo uwohoga mukama ntundinde sisubire guhemuka, ni urya namuhawe n'Imana. Iyo Mana yamumpaye nizinge nizobigenza. Ni jewe gusa ndi mu bugombe bw'Imana, nemeye kuyikorera no kuyubaha. Ivyo navyo ni vyanyu, jewe ndi mu bugombe bw'Imana kandi ndamahoro. Ni vyanjiye intege kweri. Ariko icabaye igitangaza tucubaka, umwana wa mbere nguyo Mikaela, nguyu umwana wa kabiri Israel, nguyu umwana wa gatatu Rebeka, nguyu umwana wa kane Gedeon, nguyu umwana wa gatanu David, nguyu umwana wa gatandatu Modeste n'umuhungu. Urumvise abana b'abahungu 4 n'abana b'abakobwa 2. Mbere umwe aja yatoye konkuru, n'umwana kerebutse cyane aririmbira Imana cyane, afise ingabire idasanzwe yitwa Mikaela. Urumva rero yuko hariho mbere na yarigeze gutemba afise imbanyi araburabuza, bimwe abavyeyi usanga umwana yakubabariye mu nda. Rero urumva yuko Imana yoyo itabona nk'abantu. Nico gituma mvuga nti muntu ugiye kubaka wumva ko ari Imana ivuze ngo genda wubake, imama tw'abantu, vugana n'Imana, tohoza ivyo bavuga ko ari ukuri, rondera ibimenyamenya n'ibimenyetso, mbere mufatanye n'uwo nyene Imana yaguhaye, muvyicarire, mubisuzume, mubisengere, muvugane mukuri. Kuko byinshi by'ibinyoma bizosambuka. Binakenewe muyiha umwanya, mwari mwateguye umwaka umwe mwihibiri kugira ngo neza na neza biboneke ko ari Imana yabashize muri uko kubaka.
ko naco muza muriko murihutira abari mu mana. Imana arabamaze inyota y'ivyifuzo vy'umubiri cyane cyane by'ubusambanyi. Urazi ko Imana yagukijije igushira ahandi hantu ho mu buryo bw'imwemu. Paulo yavuze ngo tuba ahantu ho mu ijuru kandi ngo twahezagirwa imihezagiro tagira uko yovugwa. Urumva ari wakijijwe ari mwisi atari mwisi, ari ahantu ho mu ijuru muri mpemo yera. Urumva rero ko akanya ko kuvyiga no kubitoza turagafise, ntidutwagwa n'ivyo twifuza ngo bidutware nk'ibikoko. Murakoze. Imana rero ntikangwa n'amajambo y'abantu, uruvugo naho goba gwishi, Imana yo ntikihindura umugambi wayo. Ego cyane abantu baragerageza bakagwanya umugambi w'Imana, ariko Imana yo irabanza ikabarindira hamigate bigashitsa ico yasezeranye. Mu bisanzwe jewe mu byo nabonye uhereye nkiri muto kugeza aho ngeze mu ntambara nagiye mbona, nasanze ari intambara zibiri. Intambara ya mbere ariho urunani, ico bita solidarite negative, abantu bakunda kujamo, ugasanga bagiye hamwe ari 4-5 bagombye kuburagiza uwundi kugira ntatera imbere, kugira ntaroranirwe. Ico kintu rero bamaze kucubaka kiragera igihe kigakomera, kikagenda umenga nukuri kandi ari kinyoma. Ico gihe rero ivyabo birakora, washaka bikagira nico bishitseko. Mugabe igihe c'Imana kigeze, Imana irakora kandi gashitsa kandi bikayihesha icubahiro. Uno muzi ndumukozi w'Imana kandi ndumva ko ivyo vyose naciyemo byaramfashije gukomera no gukomezwa no gushobora kubaka umurimo ndimo atakinjuragiza. Rero nitukanye intambara tuzambikirwa mu mapeta. Yego mugenzi, birashoboka yuko uri mu ntambara, wirinde ntuzanke ngo urwanye Imana, ariko witege amapeta Imana igomba kuguhera muri izo ntambara. Niwayiyoboka ntuzomaramara. Ijambo ry'Imana rivuga yuko abayizigiye batazokwigera bamaramara, ahubwo ngo izogwanira izina ryayo kugira ngo abanyamahanga ntibarikengere. Birashoboka kuri mu uruvugo rw'imyaka ugeze ko mu bukumi bwawe bakubwira bati ntacu uzovamwo, mu busore bwawe bakubwira gutyo. Biranashoboka yuko mu rugo rwawe hoba hari ibibazo. Ushobora kuba umaze imyaka itari mike wubatse utararonka ikibondo. Wihangane, uhanga amaso Imana, ushishikara usenge, n'ivyayihimbara uzotabagwa. Nagomba rero wewe watwumvirije, hamwe woba wumva ugomba kwakira uwo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukaba ugomba kumuha icicaro, cyane cyane ngo uvavanure n'icaha, hanyuma nawe aheza aseruke abe inyishu y'ibibazo byawe. Ndagusabe uce bugufi aho nyene uri, nkesaba mwene data Yohana gusengere. Mana data bujuri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse uyu mwene data yumvise ingene ukora, yumvise ingene wiyerekana, yumvise ingene utabara, yumvise ingene ubohora, akaba ari mu imigozi y'amacakubiri y'amoko. Amaze igihe adatora itiro, amaze igihe ajya ntahage, amaze igihe anywa inzoga ntashira inyota, amaze igihe ari mu ruhagarara no mu mutima w'ishari, inzigo, acura umwiza. Mana nyaguhora ku ngoma, girira ikigongo umwana wa Aburahamu. Erega data buja, icatumye wiyumvira kuba ari mw'isi ukarungika umwana wawe ngo aze kubabwira inkuru nziza y'akanyamuneza ku bwami bw'Imana buje mbere bube twegereye. Erega kwari kugira ngo utubohore mu ngoyi z'umwiza, utubohore mu ngoyi z'urupfu. Mana nyaguhora ku ngoma, mu izina rya Yesu ndacagaguye ingoyi z'amacakubiri y'amoko mu mutima w'uno muntu apfukamye. Mu izina rya Yesu Kristo ndacagaguye ingoyi z'ubupfu zuguraba kubibonekera amaso mu guca imanza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye uyu mwene data, ndamusabiye imbabazi z'Imana, ndamusabiye amaraso ya Yesu, ndamusabiye kwandikwa mu gitabo c'ubugingo, ndamusabiye gufutwa mu gitabo c'amahonero, ndamusabiye kuba ko mpwemu yera, ndamusabiye kuba umwe mu bazoraga ubwami, ndamusabiye Mana kwegera Mana ubwiza bwawe no gutandukana n'icyaha utagisubiramwo. Mu izina rya Yesu Mucunguzi wacu ndabisabye, amen. Yeah.
ikiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba aha turakegurukiye umutumire wacu Yohani ndiho ku bwayo yadufashije kukibatunganiriza. Umukozi w'Imana ndabakenguruki. Ego murakoze cyane. Nagomba kuvuga ko iki gikorwa mukwiye gukomeza kuko ni igikorwa gifasha kugira ngo inkuru nziza ugukora kw'Imana bimenyekane maze abantu bitegure kuko ubwami bw'Imana buri hafi mbere buratwegereye kuruta uko vyari biri. Imana ihabwa icyubahiro. Nihabwa icyubahiro. Nawe mugenzi washimye guteramana natwe turagukengurukiye. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire kandi wizigire yuko ikibazo cawe twagisengeye Yesu yiteguye kukubera inyishu. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ufise intaho ugomba gushinga utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com cyangwa uturunyikira ubutumwa bwanditswe kuri telefone ngendanwa 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi. Ushobora gutelefona kuri 22 24 26 57 cyangwa ukatugendera aho dusanzwe dukorera tukaba tuguhaye kaze. Tukwikibanure tukwifuriza umugoroba mwiza tugutumira kuzobana natwe ku w'imanuza nk'aho twatanguriye. Umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza akubera inyishu mu bibazo byawe byose naho ubutaha. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira twandikira uti Yesu n'inyishu agasanduku ka post 1140 Bujumbura cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.